Imbere y'inama nshingamateka asigura biri muri ico gitabo cerekana ishusho y'igihugu mu bijanye n'ubutunzi kuva mu mwaka wa 2026 gushika mu mwaka wa 2029, umushikiranganji w'ikigega ca leta yamenyesheje ko inkomoko y'ico gitabo iri mw'ibwirizwa risanzwe ryerekana ingene hatunganywa amafaranga leta ikoresha. Aha Alain Ndikumana atangura ashikiriza ibice nyamukuru bigize ico gitabo. Iyi dokima rero ifise ibice bine, kuko imbere yuko twerekana turiko turaja tubanza kwerekana aho dusanzwe tugeze uno munsi. Ubu ibijanye n'intunganywa mu bisata bitandukanye by'ubutunzi bwifashe gute. Igice ca kabiri turerekana ingene ubutunzi bw'igihugu bwifashe, tuzokwiganya amafinance publique. Ica gatatu kirerekana rero twavuze yuko tutegerezwa kuduza umwimbu, nibiki turiko turakora mu bijanye n'umuyaga, gukora bijanye n'ubutare. Igice ca nyuma rero kica cerekana la gestion des risques budgétaires, kuko ibyo turashobora kubipanga muga tuterekanya ama risque, tuco dushiraho n'ama mesure twofata mu gihe bitagenze nkuko twategeze kugira. Umushikiranganji Alain Ndikumana amenyesha kandi ko ico gitabo kigiye gufasha cane mu kuduza ubutunzi bw'igihugu. Rero ino dokima ni dokima ihambaye cyane bijanye n'ingene amafaranga les finances publiques zikoreshwa, kubera iraduserva nka reference ayikagimika citugida rero muri preparation ya budget muri 2026-27, kuko duhejeje ngaha dusohora ama envelope kuri chaque ministère, amabagaca batangura gushira mu mugabo. Hariho ibintu tuba twumvikanye bitabura, kuko tuba twavyumvikanye ko ku nzego zitandukanye, tukaca turaba kandi yuko ihuye na peine de gifise, tukaraba yuko bihuye na mission y'icyo turakora. Nituvuge ko dukeneye kuduza umwimbu, amakice dusanga turiko tuja mu bintu byo kwinezereza. Naho Alain Ndikumana ashima ko umwimbu waduze ku rugero rw'ibice 4.7% mu myaka 3 iheze, aranegura kubona igisata c'uburimyi n'ubworozi gisanzwe gitunze abarundi benshi arico kiza inyuma mu kuduza umwimbu, kandi ari naco leta ishiramwo uburyo bwinshi. Ikindi umushikiranganji w'ikigega ca leta anegura ni iduga ry'ibiciro mu gihugu ribandanya kwibonekeza ku rugero rwo hejuru, aho kuva mu mwaka wa 2021 iryo duga ry'ibiciro rigeze ku bice 29%, ibiteye kubiri n'ivyo bari bemeranije mu karere ku biciro bitoduga kurenza ibice 8%.